Ndabaramukije mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muri kano gatondo canga babana natwe mu misi yose ngakuri no monesha kure yacu ane yanyu ya Burundi News TV mbonesha kure imwe rudende bandanya kwategura ndetse no kwashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru y'ubutaka nagezweho ariko aravugwa mu bigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi byo bitandukanye kaze kuri mwebwe mwese dore amakuru azindutse ariko aravugwa reka manze ndagusabe rero mbere yuko ujya gutangura izindi gahunda zawe ujya mu mirimo yawe ubanza wumvirize amakuru azindutse amakuru akomeje kugenda aravugwa muri kano gatondo nyuma y'ikiganiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Valentin Ndayishimiye aherutse kugirana na bamwe n'umwe mu bamenyeshamakuru ba BBC akagira byinshi atangaza yaragarutse n'ubundi ku bigendanye n'ibikorwa bigiye bitandukanye by'u Burundi haba ku bikorwa rero ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo ziriko zirakora ariko kandi yaranekeje kuri Reditabara yongera kumvikana aravuga yuko igihugu cibanyi cy'u Rwanda cyaba kiriko kirakorana na Reditabara kugira ngo gereze ubufasha iyo Reditabara hanyuma Reditabara ibashe kuba yotera u Burundi. Bidatinze rero Reditabara yarasohoye itangazo rikomeye itangazo riteye ubwoba itangazo ryaje gutuma abatari bakeya baza gufata ingingo yo kwibaza ndetse no kuvuga bati ese koko Reditabara yobe ihagaze gute yoba ihagarariwe gute gushika no mwanya Reditabara yamaze gusaba rero abo bishaka yuko rero bojya gusura ibindiro byabo muri Kongo hanyuma bagaca baratanga amakuru ya nyayo canga se bakirabera nyine niba koko hari ibimenyetso bigaragaza canga se byerekana neza koko niba mu Burundi niba muri mu birindiro byabo haba harimo abantu bariko barafatanya niyo Reditabara nkuko bikomeje kugaragara cyangwa hari ibimenyetso bigaragaza neza niba koko hari abategetsi mu Burundi cyangwa se mu Rwanda baba bariko baragihomeza kugenda bayifasha nkuko amakuru akomeza kugenda atujya bivuga. Amakuru yihuta akomeza kugenda tugera rero ashimangira ko Reditabara nkuko bikomeza kugenda bigaragara Reditabara yamaze kugenda yagiriza Valentin Ndayishimiye ndetse nasaba yuko nubundi imiryango mpuzamahanga yahagurukira u Burundi ikayishyiraho igitutu mu rwego rwo kugira ngo ibashe kuba yakubahiriza ibigendanye n'amasezerano nkuko bikomeza kugenda bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ni mu gihe gushika uno mwanya abatari bakeya bakomeza kugenda bashimangira ndetse banagaragaza neza yuko Valentin Ndayishimiye wamaze kwagiriza Reditabara gukorana n'u Burundi benshi bamaze kugenda bashimangira yuko atamurongo muzima arimo ahubwo bakavuga ko akomeje kugira ubwoba bukomeye cyane mu nyuma yuko afise ubwoba bw'uko mu gihe Reditabara yaba yamaze kugenda mu gihe umuhari M23 wamaze kugenda wegera ibice bimwe n'imwe byegera u Burundi yo bahuye n'akaga gakomeye cyane. Mu majambo y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarumvikanye avuga yuko nubundi mu gihe kugeza uno mwanya hakomeje kugenda hagaragara ibikorwa bigiye bitandukanye cyane cyane ibikorwa bigendanye n'urugamba ruriko ruhegera yavuze yuko nihagira igiteko cyo cyose kijya mu Burundi cyangwa se kigabwa ku Burundi azahita atekereza ko ari ubutegetsi bw'u Rwanda cyangwa se ari u Rwanda rubikoze. Gushika no mwanya batari bakeya rero ntibabyumva neza cyangwa se ngo byumvikane bakaba basigura ndetse banagaragaza neza yuko ari ubwo Valentin Ndayishimiye akomeje kugenda agira. Uno mwanya munyemere turabira hamwe rero ibigendanye n'iri tangazo rya Reditabara ariko kandi ndaza kugaruka ku bigendanye n'inyuruzwa ry'abantu rikomeje kugenda rafata ingingo cyangwa se rikomeje kugenda riragera ku rundi rwego nga mu Burundi. Abatari bakeya bama basigura ndetse banagaragaza neza ko batewe impungenge n'uburyo abantu babarizwa mu yindi migambwe imwe n'imwe bama bariko baranyuruzwa ku rugero rudasanzwe na kijya gihe nyine aba none bariko baritegurira amatora. Ngira ngo murazi neza ko mu Burundi umugwi ujerwe gutunganya ndetse no gutegura amatora Seni uri kurategura amatora y'abashinga amateka ndetse n'abagiyenama mu komine amatora agiye kuzaba mu mezi aza. Ariko kandi abo mu migambwe igiye itandukanye batorezwa cyangwa se batari abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD mu Burundi barakomeje kugenda baranyuruzwa. Mwaramutse neza mwese badukurikiye muri kino gitondo ababana natwe aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza. Niba ari ubwa mbere ngaha rikanda gusaba option kwanditse s'abone hanyuma utange n'ivyumviro byanyuze muri commentaire kugira ngo ibintu bice biramera neza cyane. Kaze kuri mwebwe mutwumviriza muri mu Burundi mu makayitsi hamwe namwe mu bisagara hamwe namwe bigiye bitandukanye
ku mitumba imwe n'imwe mwese ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze nitekana umunezero gusubira kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye cane ikaze kuri mwebwe kandi mubandanya mutwumviriza canke mukurikira amakuru n'ibiganiro byacu muherereye nanone mu karere k'ibiyaga binini abari ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose ndabahaye ikaze nyemerera amakuru n'ibiganiro byacu tubatangurire nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi ariko twitse kwitangazo ryashyizwe abona n'uyu muhari Red Tabara yongeye gushimangira ko n'umundi utazorohera ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye igashimangira ko yiteguye gukora ibishoboka byose igashimangira ko izakora ibishoboka byose ku mvo zo kugira ngo umutekano mu Burundi uzagaruke ndetse uyu mutwe ukabongeye kumvikana uri kurasaba yuko impande zihanganye mu Burundi zakomeza Evariste Ndayishimiye yakwemera kuganira nazo kumva zo kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke. Nyuma y'amajambo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangarije kuri BBC Gahuza ari kumwe n'umumenyesha makuru agasigura ku nyungu zigiye zitandukanye ibyo yasiguye kuri Red Tabara ntabwo n'ubundi bigeze babyakira neza cyangwa se ngo babyumve, niyo mpamvu bahise bagira icyo batangaza na cane nyine ku itangazo ryabo bamaze gushira ahabona nk'uko amakuru akomeza kugenda tugira bivuga. Umuhari witwaje ibirwanisho wa Red Tabara ugwanya ubutegetsi bwa Gitega canke ubutegetsi bw'u Burundi kuva mu mwaka wa 2015 waranyomoje ibyatangajwe na President Evariste Ndayishimiye washinjije igihugu cy'u Rwanda kuwufasha kugira ngo n'ubundi utere igihugu cyabo. Mu kiganiro na BBC Evariste Ndayishimiye yarongoye Burundi yaravuze ko afise amakuru yizewe ahamya yuko u Rwanda rufise umugambi wo gutera Bujumbura rubinyujije muri Red Tabara ifise ibirindiro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Avuga yuko iyi Red Tabara yabigiye kwinjirwamo n'u Rwanda kugira ngo ibashe gutera u Burundi. Anavuga yuko u Rwanda rwari ruriko rurakoresha ubwo buryo nk'uko rwabigenje muri Congo aho ngo rwakoresheje umuhari M23 rugatera iki gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Yarageze ati turabizi neza yuko u Rwanda ruri kugerageza kudutera ruciye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo rubicishije mu muhari Red Tabara usanzwe urwanya ubutegetsi bwacu. Ariko twebwe tubabwira ko rero niba bashaka gutera Ubujumbura cyangwa Burundi baciye muri Congo natwe rero kwinjira Kigali cyangwa Kigali sikure duciye mu ntara ya Kirundo. Aya ni amajambo mukuru w'igihugu cy'u Burundi aherutse gutangaza, ariko kandi ku ruhande rw'u Burundi bamwe ntibayakiriye neza, bavuze yuko ari amajambo ayashobora kuzokwegera akarambaraye Burundi narijya Abarundi atabigwanisho bafise cyangwa se atabushobozi bafise bwo kuba bagwana. Mu kuboza kwa 2023 nibwo rero Evariste Ndayishimiye yatangiye rero gushinza igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda gufasha Red Tabara. Mu nyuma yeho rero uyu muhari uba ugabye rero igitero muri zone Gatumba i Bujumbura ni mu mpera za 2023 dushika 2024. Ibitero bibiri ni nabyo rero byabaye intandaro ikomeye cyane yaje gutuma n'ubundi ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi hafashwe ingingo yo gufuta canke kugara imipaka ibahuza n'igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda yo ku mipaka yo ku butaka. Icyakora iyo mikirere irakora kuko Rwandair irashobora kugera mu gihugu cy'u Burundi, gusa rwarashubije ko rero nta numwe urwanya ubutegetsi bw'u Burundi ruhereza ubufasha aho ni ku ruhande rw'igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda. Mu tangazo ryo kwigerekezo rya 2026 Werurwe 2025 ryarasohowe n'umuvugizi wa Red Tabara mu rwego rwa gisirikare bwana Patrick Nahimana, yaragize ati uyu muhari wagaragaje ko ibyo Evariste Ndayishimiye ariko aravuga ari ibinyoma, unasobanura yuko kandi bashyigikiye urugamba rwawo ari Abarundi gusa. Bwana Patrick Nahimana yaragize ati Red Tabara ihakanye ikomeje ndetse nivuye inyuma gufashwa n'iki gihugu cyangwa se undi wese. Urugamba rwacu rurashyigikiwe ruratewe iteka n'Abarundi gusa bumva impamvu zo kubaho kwayo zishingiye ku gusubira kwiyubahirizwa rero ry'amategeko n'amasezerano ya Arusha yarenzweho na leta ya CNDD-FDD nizo zatumye rero mu Burundi hatutumba umwuka mubi wa politike kuva muri 2015. Red Tabara yaribukije ko muri Nyakanga 2025 leta y'u Rwanda yarashikirije u Burundi abagwanyi bawo bari barafatiwe muri parike ya Nyungwe muri nzero 2020 ubwo rero bari baturutse mu shamba rya Kibiranga mu Burundi, ishamba risanzwe rirahana urubibi n'icyo gihugu nk'uko bikomeje kugenda bigaragara.
yagaragaje kandi ko rero bitumvikana ko rero u Rwanda rwayifasha rero mu gihe rukomeje ibiganiro mu Burundi bigamije rero kuzahura umubano wazambye mu mpera za 2023 biturutse ku gitero bayagabye mu Gatumba. Iti u Rwanda rwafasha Red Tabara gute mu gihe rukomeje ibiganiro mu Burundi bigamije gukemura ibyo batumvikanaho. Uyu muhari witwaje ibirwanisho rero wanagaragaje ko rero muri iki gihe Evariste Ndayishimiye avuga u Rwanda buri uko rero afunguye umunwa agamije kuyobya abarundi ndetse n'umuryango mpuzamakungu kugira ngo batita ku bibazo by'ubukungu byugarije igihugu cy'u Burundi, ibigendanye no kunyuruza abantu, ibigendanye nibura ry'amazi meza, ibura ry'ibitoro, ibiciro byaduze ku masoko ndetse n'ibindi bisa n'ibyo ngibyo. Maze uyu mutwe uzongera kwibutsa yuko rero iyo miryango mpuzamakungu ikuriye kotsa igitutu ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye mu rwego rwo kugira ngo babashe kurabira hamwe rero ingene ibintu byasubira ku murongo. Wasabye abagenzuzi babyifuza ko rero basura ibirindiro byabo kugira ngo bashake ibimenyetso byerekana niba koko waba ufashwa n'u Rwanda. Evariste Ndayishimiye yavuze ko leta y'u Rwanda leta y'u Burundi itazigera ishyikirana na Red Tabara, ahubwo ko abarwanyi b'uyu mutwe n'undi witwaje ibigwanisho bakwiriye gukurikiranwa n'ubutabera. Ati ntidushobora kuganira n'abicanyi. Red Tabara yaranasabye imiryango mpuzamakungu yashyigikiye rero amasezerano y'amahoro yarusha ko rero yashyira igitutu ku butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye kugira ngo yemere kuganira n'imitwe ya politike n'iya gisirikare batavuga rumwe. Yagaragaje ko rero iyi miryango n'ubundi irimo uwabibumbye uwa Afurika yunze ubumwe iba yarahatiye rero ubutegetsi bw'u Burundi rero kuganira n'abatavuga rumwe n'ubwo butegetsi, iba yararambitse rero ibintwaro hasi nk'uko bigaragara. Kugeza uno mwanya batari bakeya bakomeje gushimangira ndetse no kwerekana neza yuko bateye impungenge n'ibikorwa bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se n'ibikomeje kugenda byibasira iki gice nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Uburundi burasa n'ubugiye kuzamera nka Repubulika Demokarasi ya Kongo kuko kugeza ubu ngubu hamaze kuvuka imitwe myinshi cyane igiye itandukanye yaba yifuza kurwanya ubutegetsi bw'u Burundi kuko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Nyamara ibikomeje kugenda bigaragara birashobora kuzavamo ibindi bintu bikomeye cyane, nubwo Evariste Ndayishimiye akomeza kugenda ashimangira ko nta kibazo na gito yayifitiye. Abarundi benshi bakunze kugaragaza ndetse no gutangaza neza yuko ibikomeje kugenda bigaragara ari bimwe mu bintu biteye impungenge ndetse binakomeje kugenda biratera impagarara. Mu gisagara ca Uvira gisanzwe gicungererwa n'ingabo z'abarundi n'abazarendo n'iza Kongo, abazarendo bagirizwa guhohotera abo umuryango w'abanyamurenge. Umuryango w'abanyamurenge uba mu gisagara ca Uvira mu buseruko bwa Repubulika Iharanira ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo urabandanya guhohoterwa n'abagwanyi bamwe bo mu mugwi witwaje ibigwanisho w'abazarendo. Umugwi w'abagwanyi ukaba ushigikiwe n'ubutegetsi bwa Kongo. Iterabwoba rero ubusuma n'ubwicanyi byariyongereye biratuma abanyagihugu baja mu bwoba bwinshi cyane. Amazu arasahurwa, abanyagihugu nabo bari mu ngorane. Kubwo abashinga ntahe rero nyine benshi abagwanyi bari muri wazarendo barongowe n'abagenerali barimo na Generali Mayere ndetse n'amakanika barangajwe n'ubusumwa rero nyine mu makaritsiye ya Songo, Kabindura ndetse na Nyamiyanda. Abanyagihugu bariyamiriza ibitero byo mu ijoro, aho rero abo bagabo binjira bakiba ibikoresho by'agaciro. Baratwaye byose, telefone yanje, mudasobwa yanje, impuzu zanje, narasemereye ariko nta numwe rero yaje kuntabara. Tubayeho rero mu bwoba bwisubiriza, bivugwa na David umudandaza wa Kabidura nk'uko bigaragara. Ku wa mbere igenekerezo rya 24 Ntwarante 2025 umunyagihugu wo muri Uvira muri icyo gisagara yaravuze ko yarakorewe ubusuma nk'ubwo nyine abandi banyamurenge bavuga ko rero bahora baratega ubwoba bagategekwa kuva mu nzu zabo. Inzego zo mu karere nazo rero nyine zirasahurwa nk'uko bigaragara. Gusahura ntibigarukira ku mu nzu rero z'abanyagihugu gusa
kwa gatanu igenekerezo rya 21 ntwarane 2025 abanywanyi ba Wazalendo barateye ahantu shira hamwe Ebenezer International Ministry ibuvira batwara ibikoresho byinshi harimo inyabwonko n'amatelefone yo mu bwoko bwa Motorola ndetse n'Android. Umukuru w'iryo shira hamwe atarashatse ko amazina yiwe amenyekana avuga yuko avugana umubabaro ati twarasanze ibiro byasabuwe byose byari byibwe. Ni igikorwa rero cy'ubusuma atawo cemera. Uwo musi nyine ishengero ry'abametodiste rya paruwasi rya Panela Free naryo rero nyine ryarasahuwe. Abanyamurenge bagirizwa rero ababesherwa ako rero bashigikiye M23. Bamwe mu Wazalendo basigura ibyo bitero mu kwagiriza rero abanyamurenge ko bariko barakorana no mu gwitwaje ibigwanisho wa M23 ukorera mu burengero bw'icyo gihugu. Umukuru w'abanyamurenge arahakana ibyo bagirizwa. Ibyo ni ibinyoma. M23 ntikorera hano ahubwo ikorera ikamanyora. Turi abanyagihugu ba Kongo kandi twanka gukumirwa. Abategetsi bo mu karere baragize icyo rero bashikiriza kubera izo njyane ziyongera rero indongozi zashikiriza n'ubundi imyitwarariko yazo. Jean Jacques Ekako buramatari wa Sud Kivu yari yamirije ayo mabi akanasaba imiryango yose yo kubahirizwa. Ati ni ngombwa ko umuntu rero wese abaho mu mahoro atavangura. Twarakomeje gucungera dusaba abapolisi gufata ingingo zikomeye zo kurwanya ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Naho rero buhamagarira guhumura abanyamurenge basaba ibikorwa rero biboneka kugira ngo umutekano wabo ucungerwe neza. Benshi baratinya ko rero ubwo bugizi bwa nabi rero buzohava burushiriza nyine kuba bubi cyane hamwe n'ingingo zikomeye. Ariko kandi amakuru akomeza kugenda atugeraho akabasigura yuko ibishobora kuzotuma umuhari M23 wongera kwinjira muri ivyo bice kugira ngo intambara yongere igaruke. Ni mu gihe umuhari M23 avuze ko aho uzajya uteguzwa cyangwa se utabarizwa uzajya kwatabarira nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Kugeza no mwanya abatari bakeya basigura ndetse bakanagaragaza neza yuko biteguye ndetse bakaba banagaragaza neza yuko ibikorwa byayo nyine bikomeza kugenda byagura. Mbashimire tugaruke mu kanya.